nshinga amateka uze tuyihaye abarongozi bayo. Ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro mushikirizwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu nama nshinga amateka. Mu gihe bimaze kwibonekeza ko hari amashirahamwe ya leta adatanga umusaruro ukwiye kandi leta yarashizemo imitahe, ni ngombwa ko haba gukurikiranira hafi ingene mwene ayo mashirahamwe akora, ingene atunganijwe, ubutunzi afise n'ingene bukoreshwa kugira habe impinduka, gutyo ayo mashirahamwe atanga umusaruro ukwiye, aterere bimwe biboneka mu gushikana igihugu kuri rya terambere cipfuza. Muri iyo ntumbero ku munsi wa gatatu w'igenekerezo rya gatatu ruheshi uyu mwaka wa 2026 inama nshinga amateka yarakoranye irongowe n'umukuru wayo Nyeniteka Gérard Daniel Ndabirabe kugira ikurikirane icegeranyo cakozwe na sentare icungera amatungo ya leta kubijanye no kwishira hamwe rihingura isukari Sosumo leta isanzwe ifisemo imutahe ungana n'ibice 99% rikora. Sentare icungera amatungo ya leta ikabagiye muri Sosumo gukora ico cigeranyo imaze kubona ko hari bitagenda neza muri iryo shira hamwe. Bimwe rero mu bituma iryo shira hamwe ritaduza umwimbo nkuko byashikirijwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo ubudandaji n'amahinguriro Asani Kibeya yari ntumwa ya leta mu ngoro y'inama nshinga amateka mu Kigobe, nuko ihinguriro ubwaryo rishaje rikaba rimaze imyaka 38, amategeko agenga abakozi atameze neza ndetse n'ibijanye n'itunganywa ry'ubutunzi bw'iryo shira hamwe ritameze neza. Kugira ishira hamwe rero ribandanye rikora neza ritanga umwimbo ukwiye, umushikiranganje yarashikirije ibitegekanijwe kurangurwa. Iyi dite rero yaraje gufasha kuko yarekanye utunenge tumwe dutuma ibikorwa bya Sosumo bitagenda neza. Icyo nuvuga rero nuko tugiye kwihutira gukora kugira ngo tutunenge dushobore kudutorera inyishu, mu nyuma dushobore gushiraho n'ivyankenegwa kugira ngo Sosumo ishobore kugwiza umwimbu itanga umusaruro, yongere rero ishobore guca inasahiriza mu butunzi bw'igihugu. Ibyo navyo tuzobikora gute? Nuko hariho integuro yo guhindura no gushira ku gihe ihinguriro rya Sosumo. Plan d'affaires yaramaze gukorwa, ubu naho turiko dutegura cyo no kwita plan stratégique uzohera mu mwaka wa 2027 gushika mu mwaka wa 2032. Iyo izine rero dukeneye kwisubiramo mu buryo bubiri. Bwa mbere ni kunagura izine basanzwe bafise uno munsi, isigura ni kugura ibikoresho byotuma iyo izine isubira kumera nka shasha ikanakora n'imyaka irenga 20. Ivyo navyo uburyo bushobora gukoreshwa gukenegwa bwababa hagati y'imiliyoni 10 na 20 z'amadolari, bishobora gutuma ihinguriro risanzwe rihari bisubira kuba hari shasha. Bwa kabiri ni kugira extension no kuzana irindi hinguriro rero riri ku gihe kandi ubuhinga bwa kino gihe. Ivyo navyo turiko turarondera abapartenaire dushobora kugira amakontra PPP, turacari mu biganiro kandi turizera ko izogenda neza vuba. Dushobora kuronka umupartenaire ashobora guca akorana na Sosumo ku buryo haca haba extension y'ihinguriro, akaboneka izine zibiri n'umwimbu ushobora guca wiyongera ugashika ku matoni agana ibihumbi 70. Ivyo navyo kugira bikorwe bizosaba yuko twongereza n'amatongo Sosumo isanzwe irimamwo, hariyo ayamaze kuba
identifié. Uno munsi Sosumo irima hafi amahegitari angana 4,000, ariko bizosaba yuko niyo twongereza kapasite za usine ya Sosumo, bizosaba ko twongereza amatongo hafi superficie 6,000 canke 8,000 by'amahegitari nyazo habakenewe. Mugabo ntitwahagaze, Sosumo ntihagaze, anatanda yuko ubwo buryo buboneka ku mafond propre yayo. Sosumo iriko iragerageza kugira rehabilitation ya usine, igura amamashini n'ibikoresho bimwe bimwe bikenerwa kugira ngo ntihagarike ibikorwa. Ivyo navyo harimo kugura amachaudière n'amacentrifugeuse n'ama pièces de rechange amwe yashobora gutuma umwimbu wa Sosumo udahagarara. Iruhande y'ivyo, Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe avuga ko nyabona iryo shirahamwe ryokora gisunze intumbero nshasha, agasaba akorera muri iryo shirahamwe bose guhindura ivyiyumviro, bashire mu ngiro politike nshasha yerekana ibikorwa birangurwa n'uburyo butangwa budget programme mu rurimi rw'igifaransa, ntibagume bakora nka kera aho mu mashirahamwe menshi usanga yabanza gusaba amafaranga bwa mbere aho kubanza gutunganya ibikorwa hama agasaba amafaranga ahuye n'ibikorwa bihaye kurangura. Cyane cyane mu ba gestionnaire de budget babanza bagahindura mentalite. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Ugiye kuraba l'esprit qui prévalait à l'époque ya budget moyen, vous n'aurez pas de réponse. Kuko umwe wese umushikiranganje kanabandi bose abagestionnaire de budget bari bafise ububasha kuko bashobora gukora des allocations de réallocation budgétaire, des lignes budgétaires bumvikanye hagati ya ministre des finances canye umushikiranganje wenyene agashobora gaturuna wakabikora komsa ati jewe nabonye biriya byananiye ari amahera ko nabona atarabakonsome na cyenda ya réaffecta da réalua ku yindi ligne budgétaire. Umushikiranganje wa finance ati nta kundi nivyo. Muga murumva ko ibikorwa nyabyo igihugu cyaba gikeneye byinshi bya bitakozwe muri au moment à l'époque du budget, de la mise en œuvre du budget moyen. Ibi murabyumva. Aha niyo mpamvu hari bikorwa tugiye kwa tuti none ko Sosumo agihomba, twabibonye ko Sosumo agihomba. Jewe ahubwo natangajwe nuko ibi amashifre yagiye abapresente bagiye barodressa amakonte amwamwe, ubona ko ari ibintu bitumvikana pe, ubona ko ari ibintu bitumvikana, ukava ku mamiliyari ukajya kuri miliyo, une un écart des milliards. Nibyo bintu byo byumvikana gute? Ikindi kintu umuntu abonamwo harimo avuze ati harabaye recrutement, nabibonye bati hari ibyihutirwa kuko hari bari bagiye mu bundi buzi bwabo, mu bundi buzi bifuza. Sawa, mugabo nabyo bifise incidence, nabyo bifise incidence sur le rendement ya usine. Ico ni kindi kibazo. Hanyuma waza kuraba noneho uko muri rusangi nibyo turiko turavuga, ukuntu ivyo bintu byagenda n'ibihombo byagenda biba n'abintu n'amahera atabarocouvre, ibintu bijana n'amarocouvement, ukabona ko umengo harimo ibintu. Le budget moyen vraiment il était plus que temps yuko dusohoka muri budget moyen, il était plus que temps. Mugabo rero uno muzi harabari resistant babandanya biyakurusha ku cyo kintu cya budget moyen, kandi budget programme twagiye muri 2023 2024 2025 harabaye ingorane, ndabibabwira ingorane zahabaye zerekana resistance nuko
le projet de loi de règlement compte rendu budgétaire kugira muce mu vyumva de 2024-2025 nuko twagiye gusangamo harabaye ibintu bimeze nk'amakuru abantu bimaze nko ukugongana hagati ya budget moyen et na budget, les résultats du budget moyen et les résultats du budget programme zigiye kugongana amakonte acayanka guhura kubera iki. Encore une fois, la résistance y'abadashaka kuva muri kugira ngo bevoluwe bave muri budget moyen kugira ngo binjire muri budget programme, ugasanga ibintu bibandanye bigaruka bibandanye bigongana. Mugabo ibintu byose bigira intango, bigira evolution, bigakura hanyuma bigasaza n'abantu nuko. Aha rero turibaza yuko ubwo budget programme yavutse no kubandanya tuyiherekeza. Aha rero iyi audit iyi nimuyifate nk'uko yo bari audit yakozwe muri exercice ya budget programme, kino kugira ngo abaverisa kirikane icyo kintu ntimugifate nk'uko iyi audit yiyadesera ku bikorwa byakozwe muri exercice ya budget programme, ahubwo yiyaderesheje ku bikorwa byakozwe muri budget moyen. Mugabo no munsi turashaka ko ibintu binyaruka. Umumwe wese umushinga amateka ari hano afise mu mutwe ikintu yuko dushaka yuko ibintu bihinduka, sosumo ihinduka kugira ngo itere imbere. Tubone yuko sosumo koko ari en fait le miroir, ihinduke miroir y'igihugu cy'u Burundi mu bintu bijanye na production de sucre. Mugabo bidusaba noneho ko dusohoka bari abakozi bose muri sosumo nabo bahinduka bakava muri budget moyen bakinjira muri budget programme. Ibyo murumva ko ari igikorwa cya twese, changement de mentalité, duhinduke mu mitwe. Nimba dushaka ko sosumo ihinduka, audit iratwereka est-ce que au niveau de la gestion administrative sosumo imeze neza? Non. Igikurikira hariho la gestion financière. La gestion financière, muri gestion financière mushaye mushiremwo n'ibintu bya comptabilité n'ibindi. Ibyo bimeze neza? Non. Tubivuge kugira ngo iyi ni audit kugira mwumve au niveau de la gestion financière ntibimeze neza, ntibyagenze neza. Kubera iki? Ndabaha iki inyishu nuko kuri bibiri gestion administrative et gestion financière ntibyagenze neza. Ndabahe ikimenyamenya nuko leta yashizemo umutahe, nyakomushikanje yabitubwiye, umutahe a 99%. Mugabo umutahe bavutse umutahe uzana inyungu. Mushanya kwa mushikanje yabivutse umutahe uzana inyungu, ariko kuva sosumo ikora umutahe wabyaye yihiye inyungu ku buryo kubera mu myaka 37 38 tutabona icyo ayo mahera yakoze. Umutahe wa leta, icyo umutahe wa leta wakoze ku buryo ibyuma bavuga yuko dukwiye yuko ibyuma byasema machine ahindurwa kugira ngo habe izine nshasha. Mugabo hari ibintu byavuzwe ngo irifo ngo kwiadressa ngo kujya plaidoyer auprès des institutions internationales n'ibiki kugira ngo baronke amadevise, alors que la sosumo ubwoye après 38 ans iproduisa isukari yashogwa no hanze ata devise bafise. Umuntu aca yibaza ati none amahera ya leta nta nyungu yavamwo? Mbega ya 1% yoyo nta nyungu yatanga? Yaraba privé 1% de privé d'actionnariat de privé, none iyo 1% yo nta nyungu yatanga. Abubahwa abashinga amateka bakaba barashikirije ko
hategerezwa guhinyanyugwa amategeko mu bisata bijejwe intwaro, abakozi n'ubutunzi kugira iryo shirahamwe ritera imbere mu kugwiza umwimbo. Baranashikirije kandi ko ari vyiza ko hamenyekana ubutunzi Sosumo ifise kugira abanyamitahe bokorana n'iryo shirahamwe babona uko nabo bokunguka. Njya kuba mushikiranganje jewe nta bibazo mfise, nayo mfise des observations peut-être intererano notanga. Icambere na mbere hoho ukunyira iteka bivuze Sosumo imaze imyaka ingana uku yamaze kuba amorti, yatiza kuba yamaze kugira des investissements, réinvestissement kugira ngo bareponde kuri ico bita la technologie actualisée bana iba rentable. Yiza kuba yaragize cumul de bénéfices iyo bari koresha muri investissement cyangwa bagader reserve bari babushe kukwakumira akazo investissement mais c'est pas le cas. Ari naco gituma nanezerewe mbonye ko mu vyo mwafashe ko nk'inyishu mwagize ico bita le financement mixte kugira PPP kandi mugashaka kumoderniza kuko le marché irahari. Murazi yuko gushika no munsi yaba mahinguriro yaba na la consommation locale tubana twimporter sukari. Urumva rero marché irahari. Donc la rentabilité économique du projet c'est ikintu umuntu yo kuyumvira n'ikintu kihari. Kuri ico rero nagomba simbize nivyo iyo audit yatweretse ico no kwita nka image. Mugabo il faut aller plus en profondeur. Dushaka yuko tumoderniza ibihari et en parallèle tukazana na unité nshasha iri plus moderne iri pour la nouvelle technologie kuko ihari il déjà bêtise babivuze. Harakenewe yuko haba un audit financier et technique d'origine barabe n'ivy'imirima byose bitaraba tumenyera valide patrimoine niho tusomeye kumenya nabo tugiye kuja hamwe ico twiye tuzanye. Iyi ni interano ya mbere. Yakwa mushikiranganje interano ya kabiri nabonye yuko hari utubazo twinshi ku bintu vya la tenue de compte. Nabonye vya compte fournisseur ibiri muri bira bitari compte fournisseur bidasa ndetse bitari muri grand livre. Cyo kimwe na compte client tukuba yuko ivya créance bita bien tenu cyo kimwe na compte de mobilisation kuko igihe la valorisation des actifs zitahari no kuvuga yuko n'amabira atameze neza. Sabe yuko rero abajejwe Sosumo mu bakurikirana kugira ngo basaba abakomisero compte barabe asubira revisiter les comptes bagire toilettage des stades des comptes financiers kuko n'ubundi igihe tuzondera abantu zoja hamwe dukeneye kumenya neza rero la situation financière de l'entreprise. Harabaye effectivement uno munsi twagize appel d'offre ni kirategurwa appel d'offre pour une expertise financière avec audit financier complet kubera ko dukeneye kumenya tuti quel est le patrimoine de la Sosumo. No munsi Sosumo ifise valeur iyahe hano ashobora kubwira iyo la valeur de la Sosumo réelle. Ego me usine irabaye amorti mbwa usine irafise valeur kuko iraproduise nimi produise irafise valeur uko amortissement sont des écritures comptables ko ikiba gikenewe ni kumenya tuti none kwigwaye hehe. Il faut un vrai diagnostic. Il faut un vrai diagnostic de la société et une vraie évaluation de la valeur ya Sosumo. Yafise amatongo, yafise amazu, yafise ibikoresho bitandukanye, yafise amatracteur n'ahashaje. Ivyo vyose nivyo tutegezwa kwevaluwa. Ni naho tumenya tuti wa mutahe wa leta ugeze hehe ungana gute. À l'origine twaguhaye amahera ngana ukuburu no munsi ufise ayangana gute, umaze kunguka ayangana gute kugira tumenye tuti umusaruro wakuyemo naho peut-être itagenze neza. La situation actuelle imeze uko. Ibi rero nivyo turiko turihutira gukora. Mwana agomba twavuze tuti tuzobikora muri juin 2027 kubera ko niho iyo inventaire tuzoyishira mu ngiro, c'est-à-dire à partir de l'exercice izokurikira. Mugabo iyo expertise yaramaze gukogwa kandi ni nayo utwara mu mabanki, ni nayo n'umupartenaire azogusaba kugira ngo amenye uti none tukumvugana n'umugabo afise
ubutunzi bungana gute, je nzanye yangana uku mfise yangana uku. C'est très facile, nkeneye yuko Sosumo ndayishikana ku rugero rungana x. No munsi ifise ibingana gute, none uza gusahiriza azozana ibingana gute kugira ngo ushobore gushika kuri iyo hangiro twiyemeje. Kubera Sosumo ari ishyirahamwe rinini kandi rishobora kuduza cyane ubutunzi bw'igihugu, abashinga amateka babona ko Sosumo yokorana n'amabanki akomakomeye hashobore kuboneka umwimbo kwira abarundi n'ubushogwa hanze y'igihugu. Uribaza yuko Sosumo ishobora gusaba ideni meme no mu mabanki international yo hanze bakaronka ideni hama bakashiraho izine shasha ishobora guproduiza, ishobora gukora ku buryo ibikaju byose biba byeze bishobora gukoreshwa mu gihe baba ariko baragira kampanye, kuko ubu turazi yuko ibikaju hari gihe biba byeze mugabo ntibashobore kubikora kubisya mu mwanya baba ariko baragira kampanye. Aha rero twagomba ni intererano yakwa mushikanganje kumbure ivyigwa vyonyaruka kugira ngo murabe yuko Sosumo ishobora kuronka uburyo bwo kugira izine shasha, atari uko tuzokwama muri bya bindi. Twicara tutegezo kurondera inyishu za mbere, c'est trouver des mécanismes de financement zotuma Sosumo isubira kuja ku gihe. Les premiers mécanismes twiyumviriye nuko tworondera des partenaires, nuko Sosumo par rapport y'ama fonds propres yayo uko irinjiza amahera mugabo yinjiza amahera atari ku murindi ushimishije ku buryo yari gushobora kuduza, ugasanga yo nyene irikwije itarinze gusaba ayo mahera mva makungu kugira bikunde Sosumo itegeza gushora hanze. Le deuxième stratégie ihari ni iyihe? Ni uko Sosumo ija ku exporter, itegeza ku exporter bwa exporter umwimbu ukuye hehe ko kugira ngo ishore même gusatisfaiza la demande locale bidakunda. Ibi rero nivyo turiko turiyumvira, nuko usaba des crédits mu mabanki atandukanye. Uno munsi turiko tuvugana na banque de développement des États des Grands Lacs, le DGL, hariho n'ibiganiro turiko tugirana na CRDB naho nyene kugira ngo Sosumo ishobore kuronka n'imiburiburi un petit capital ishobora gutuma iba relance. Il faut relancer kugira ngo ishobore kuduza umwimbu, istabilize umwimbu, ironke le produit transformé y'isukari, hanyuma iyo sukari barabe une partie igurishwe hano mu Burundi, iyindi idandazwe hanze y'igihugu. Ivyo bizoca bituma bishobora gusahiriza facilement itunganywa ryiza rya Sosumo. Muri iyo ntumbero yo kunagura ishyirahamwe Sosumo, abashinga amateka basaba ko haba ugukurikiranira hafi kandi ku mwanya ishyirwa mu ngiro ry'ibikorwa bitegekanijwe. Bwa mbere umuntu yotangura gushima kuko kino cegeranyo kuba carakozwe byatumye mu ishyirahamwe Sosumo baca baronka akaryo ko kwirimbura bakabona aho bageze, bica bituma biha ihangiro ry'ico bagiye gukora. Ari naco gituma tubona mu byo batwemereye yuko bagiye gukora mu gushira mu ngiro amarekomandasiyo harimo iyi plan d'affaires. Mu kuyishira mu ngiro batubwiye yuko bazoshiraho na plan stratégique. Ico ni ciza, novuga yuko inyuma yuko habaye iyo phase ya analyse de la situation haciye hakurikira phase ya planification. Ko rero bamaze kwiha ico bashaka gukora, twashaka kubasaba yuko bozoza baragira na suivi, kuko
turabona yuko mwihaye ihangiro yuko gushika muri 2030 ariho mwoba mwahejeje gushira mu ngiro neza aya marekomandation mwahawe na Cour des comptes. Rero ntihogera muri 2030 mutagumye muza muragira suivi ngo muze muratunganya na evaluation muraba aho mugeze, muraba n'intambamyi muriko murahura kugira ngo izo ntambamyi muze muriga icogenda kirakogwa. Rero nashaka gutanga iyo ntererano yuko inyuma ya planification boza baragira suivi bakagira na evaluation ku mwanya kugira ngo iryo hangiro bihaye gushika muri 2032 hazogere bashoboye kurishikako. Amashirahamwe yose ya leta afise iyo ngwara nuko tutayakonsidera comme des sociétés privées. Il faut que tu considères comme des sociétés privées. Muri ico gihe bizogenda neza. Naho abari sociétés za leta, leta c'est un actionnaire comme tant d'autres qui a besoin yuko mutahe wayo uba valorise. Hanyuma après une certaine période ikabona ko iri kirunguka. Nibaza ko ari byo tugiye guca dushiramo ingufu muri irya suivi mwadusavye no muri irya evaluation mwadusavye. Umunsi rero nibaza yuko tuzoheza tukazoshiraho un plan y'ingene le suivi et l'évaluation y'amangagement izokogwa. Ico gikuru kuko ahanini niyo ntambamyi dufise no muri aya mashirahamwe ahanini muri rusangi dufise ikibazo c'uko effectivement le suivi des engagements baba bihaye canke ibikorwa bategerezwa gushira mu ngiro usanga le suivi et l'évaluation itagenda uko yategerezwa gukorwa. Ibi navyo rero birimwo mu vyo twiyemeje mu bushikiranganje kandi tuzogerageza no gufasha muri aya mashirahamwe kugira ngo que ce soit dans la gestion administrative, dans la gestion des ressources humaines ou dans la gestion financière hajamwo ico no kwita la redevabilité. Kumva yuko umwaka w'ibikorwa à la fin habaye suivi, habaye hacajaho na evaluation. None ico wiyemeje waragishitseko. Naho rero iyi audit yaje gufasha irerekana utwo tunenge nuko effectivement uko suivi na evaluation zitahora zikorwa. Iruhande y'ivyo muri iyo nama ya bose harasabwe kandi ko vyoba vyiza habaye gukorana na Sosumo n'ayandi mashirahamwe yigenga, inguvu zikongerezwa, hakaba kandi no guhindura ingendo no mu burongozi bwayo ndetse n'ayandi mashirahamwe ya leta, abantu bakamenya ko ivyo bakora babibazwa ntihame havugwa ngo ni vya leta. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho butaha.